ati mbega wavyakiye gute ko vyabereye nuvuga kuri no stade nshasha? Imana ishimwe. Amen. Mbe wa bwa mbere inja ku kibuga cy'Ibujumbura. Mukuri umunsi mukuru nk'uyu aba ni mu kibuga kuri stade Intwari ku mugwa mukuru wa politiki. Mukuri ego bonye stade imeze gute? Nagakura imeze neza hose n'igitangaza. Ego ariho bibera ku rwego rw'igihugu nabe na stade Intwari yacu kabisa. Wabonye yubatswe gute? Birateye kombe cyane. Ego bisa neza cyane rwose. Bonjour mesdames et messieurs, le vendeur de flavor. This is Irebe Media, the one of the best for this industry of flavor. Checking out kuchama kibaza lebsha mu industry of flavor. Hutu tubikora reka tuze dukengurukira Imana. Thank you God for everything done for us in the name of Jesus Christ. Hamadusira dukengurukira nabwo akunze bisamirizi Irebe FM. Mudasura kudukurikirana muri imisi yose kuri 91 n'ibice bine hamwe n'ijana n'ibice bibiri novuga mu ntara zose zigize igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi. Nabo bose bama dukurikirana ngaho ku rubuga rwanyu rwa Irebe Media ariko rw'iwacu. Ndabari ati rero ndabakengurukire cyane ndabifuriza n'imihezagiro y'Imana izokwame iri kumwe namwe imisi yose. Kuri uno munsi rero kandi n'umunsi witeka ku gihugu cyacu cyiza cy'u Burundi. Ahanyene novuga mu gisagara cyagutse cya Bujumbura, ahanyene novuga muri Rohero kuri Stade Intwari tweruka kugurura ku munsi wejo mwarabonye urukino rwahuje novuga ikipe y'intaba mu rugamba y'abada kuja imyaka 23 hamwe na ekipe ya Jiva mu novuga muri Vietnam yitwa Vietere. Dakoberetse rero kuri uyu munsi rero le 1er juillet uretse ko mu Burundi twama twibukana cyane inaha yo kwikukira. Kuri uyu munsi rero haraza kuba ibirori novuga byiza cyane na cyane biza kubera kuri no stade. Ndabizi neza ko abantu benshi cyane marabonye ku stade yacu kunu yubatswe neza mu buryo bwa kijambere, mu buryo bwemewe na CAF, mu buryo bwemewe novuga na FIFA. Murabizi neza yuko benshi cyane mwari mwifuje yuko tuyibereka. Kuri uyu munsi rero ivyo birori biza kubera ngaha nyene mu ruvuga muri no stade. Wibaze yuko abanyagihugu bavyakire gute ko ivyo birori byo uno munsi w'imyaka 63 irumanye na cyane neza na neza turonse intara yo kwikugira. Wibaza ko abanyagihugu bavyakire gute? Wibaza yuko biyumva gute ko bari novuga kuri stade biyubakiye bonyene novuga mu mfuko wabo atamfashanyo ivuye mu mahanga canke itafashanyo umuntu wari wese atari umurundi. Wibaza ko bavyakire gute? Wibaza ko bariko babivuga kwikira kumwe tuvuga n'abanyagihugu bavuga ko bariko baravyakira kandi barabona ko abantu ni benshi cyane baguma baza binjira kuri stade. Gumana na Irebe Media. Yego namwe nizo. Yego uratubeka tukumira. Sa mbere Jean-Pierre ndi kuri yo. Ndi kuri Murundi. Yego yitse Gitega. Yego ndi kuri gahano. Baserate guhimbaza umunsi mukuru wo kwikukira. Yego atuvuye mu ntari ya Gitega. Gitega mutaho. Wavuye igice kujya hano Ibujumbura kuri biro biro. Kuri kimwe baje kubihimbariza ngaha. Ariho bibera ku rwego rw'igihugu nabe na stade Intwari yacu kabisa. Wabonye yubatswe gute? Birateye kombe cyane. Yego bisa neza cyane rwose. Arashajije. Yego none ntabire birori byabereye novuga muri kino kibuga mavyakire gute ko byabereye hano? Basi umunezero ntangire cyane kubona tufise inyubako nk'iyi ya stade. Ubwa mbere yari stade vraiment itameze neza ariko ubu harashajije. Abona abene gihugu abatwaje mu birori arabari hasi bari hejuru uravye impande zose bavuga ati ibintu biteye komwe cyane, ibintu bisa neza cyane. Mbega inaha yo kwikukira kuri wewe isigura iki ivuga iki? Isigura kuronka ubwigenge muri byose tukitunganira iby'igihugu atangwane n'imwe atamuntu waduciriyemo. Yego mundi kazi. Ego mundi kazi ava mu ntari ya Bujumbura mere. Ego waje hano gukora iki? Naje kwa Stade ibirori bya independence. Ego ubona bimeze gute? Ni bam ko nyine ntiyatangura ni benshi muri stade. Ego wabonye stade yubatswe gute? Imeze neza. Ngambirije ngaha. Musi wa mbere uhaje wabonye hameze gute? Hameze neza yiza. Wavyakiye gute kora ivyo kuba ivyo birori vyabereye kuri no stade? Naryohewe kubera biri proche ahomba donc shop assista en direct. Ego ni vyiza cyane na cyane umuntu chefe ati mbega kuri wewe akamaro ko kwigukira nakahe?
umuntu wavuze independence ku gihugu cyacu cyiza cy'u Burundi wowe utahura iki? Donc basi le fait ingene bemeye kwihagarara ko bakagira kabisa bakihagarara ko bakumva yuko bogira bo kwikukira genre bakareka amakolonization peu importe le prix. Ego Kanyosha hari Kanyosha munari ya Bujumbura nyene uyumva gute ko ubuze mu kino kibuga? ndanezerewe ndi so happy uranezerewe cyane ego bino birori mubona ko biba bigenda gute? asha bizabona neza all right kabisa iyo hageze novuga umunsi novuga twibuka inta yo kwikukira urazi ko ari abasirikare bagira defile mamuje kura ibirori byahi banezereza byose muri rusange bajya bapara bakoroka bajya nyine asha nibo dukeneye cyane cyane no kubona cyane kubona ukuntu bakoroka ujyanye se nari heza aje nduba mu kirere kabisa abantu bakoroka hari umuntu ko bakoroka bege nayo kwikukira kuri yo bivuga iki? twibutsa byinshi akamaro kuri wewe n'akara kamaro biranyereka kahise ku Burundi katwereka intwari z'igihugu n'ibyo bisanzwe kuri wewe novuga akamaro ko kwikukira n'akari ku Burundi. Akamaro ko kwikukira je nuko igihugu cyacu cyateye imbere kirikukira kiragira intuzeye kiridegeye n'amahoro kabisa biraza neza yego mbega ndi kuvugana nande jewe witwa gute? jewe nitwa Nzitunga Halidi Rambode abo mu ntari yahe batazira uwezo Joni Bosco. Urakoze mbega ava mu ntari yahe? Je mu ntana navuye kiye mu Muyinga ukabuje uvuye mu Muyinga uje hano oya ubu ndari Bujumbura kuvugwa ariko usanzwe ubi Muyinga oya imuyinga hari ku Gatumba kera ariko naciyenga ku Gatumba ngenda inyanza rakoze ukaburi ngaha rero gukora iki? je ngaha guhimbaza umunsi mukuru w'ukwikukira ku Burundi kabisa urakoze cyane ati mbega wavyakiye gute ko byabereye nuvuga kuri no stade nshasha? Imana ishimwe amen wa bwambere inja ku kibuga cy'Ibujumbura mukuri umunsi mukuru nk'uyu aba ni mu kibuga kuri stade intwari umugwa mukuru wa politiki mukuri ego bonye stade imeze gute? nagakura imeze neza hose n'igitangaza ego mbega umuntu avuze kwikukira ku Burundi kuri wowe utahura iki? kwikukira ku Burundi twikuye ko abakoroni urakoze ababirigi n'abadage batugirira nabi ariko ubu turashaka kwizana twebwe mbere twategeka gutegeka ibindi bihugu cyane gose urakoze cyane avuze ko witwa gute? Nzitunga Halidi Rambode batazira uwezo Joni Bosco amaze urakoze mutawe irambire ego genda mugira ibirori byiza akazi